Ncomore. Ha? Ngira sokoro. Iki. La 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 la. That is for you. Mucho querido hogar. For you. Uchungira yuko nga hosa. Ari umugabo amaze gukora igitenge nk'iki. Umugabo wiwe. Jimbera shitamo. Ha? Foniti. Kunda bisubiramo. Kabizu. Urakoze. Sibyo, urakoze. Mbona ndakubwiye. Mugare David. Urabona ko amasaha yose agira atanu. Ndagusabikiye. Ibi tuta. Sibyo nagusabye ngaho. Naje hiyo. Jewe ndumva ngamubye ko unkunda. Yego ndagukunda. Kurusha urankunda. Mugare ihute. Urankunda. Ihute. Sibyo. Tuta. Sanga. Simba nga tuguma. Oya. Tugumane ko. None none nje ngo ndetse n'ubusa. Taha David Joseph nagusabye ngaho. None ngo ndetse n'ubusa. Urukundo ndagukunda nuko ni nk'imfa gusa kuri wewe. Ndapfira ngahe. Njyewe mpfira ngahe. Simba nga uragayana. Umugore washa ugayana. Mpfira ngahe kuko. Taha David. Okay. Sawa nacho. Inabe. Ngoma siko sipamu. Simba nga. Je ugiye. Aha. Ngoma siko sipamu nga. Ngoma ni changa. Taha David Joseph nagusabye ngaho. Joseph leo tunapambana nini Mungu ndiara. Unagayana. Nashindwa na mali sina. Ungekuwa koretawe. Nashindwa na mali sina. Kore. Ungekuwa koretawe. Kore. Taha. Inze. Taha Joseph nagusabye ngaho. Inze. Nze. Inze umhe. Taha David Joseph nagusabye ngaho. Ana yawe. Ndakuyikiga David. Umhe. Ndakuyikiga. Ingoma. Ingoma? Ingoma ni? Ingoma. Umba. Ikayumvi. Ingoma. Ni. Bobo. Bongo iki? Ni bobo. Da. Urama. Hapo ndani. Basi. Mana najendara ko. Yenda gusara sanje gusara gusara yiwani. Mama kabare. Uhuza kabare. Fi. Ibirato bya kabare. Fi. Nagatenge barakansoromye. Ewe kabare. Mama we. Muzu akabare. Ibirato bya kabare. Nonje kuwande. Kuwande nzoba. Kabare. ariko jana ko umusore cyangwa ko uri umugenzi jana ariko baje dufate nawe ega kuntera ibintu Niri duga biri cyangwa ega kuntera ibintu hasi baje dufiki dufiki ibyo wibye biramaze ibirato byanje biri jana natwaye David impuzu zanje ziri inyaka sitwari jana kubajya ibyo wibye biramaze mabara jesi nakwivye jesi n'umusuma nyize namara umugambi warumvise yo bari oya ziki shira ngo ni hasi ibirato byanje batwaye shira ngo ni hasi ibirato byanje biri si jewe ibirato byanje biri si jewe nzambiruka shira ngo ni hasi ibirato byanje batwaye ibirato byanje batwaye nta mbare shira ngo ni hasi ndagusaba barira ibirato impuzu zanje biri
Umviriza Kimeze natwaye. Ese n'ubusuma. oya reka twumvikane Babarira. sha nubona aguma wibi Babarira. urambariye Oya, nzambira uko wazinyaka tubanyije ngaho. Icyo rutwaye ibintu bya kubera. uyu munsi umenye yurara muzi iwanjye nsubiye kukubona ko nyogeye ikirenge twara ibi birakwiye Kunyirukanye ngiye kuwande. Kumarira zambi. awu Bamabarira. Hanze kuri umugenzi. umugenzi wewe umugenzi w'igitsuma Nambara umugambi wa Rufisi. Basi muwasi umutaka wawe. Iki umutaka. Kujya ukunze ziki. Cyo ukunze ziki je. ushaka umutaka gusa Mu mutaka wanje. suyironde suyironde nushaka imwumvure Impa. nushaka uyu Impa. uyubuye n'ibirato byanje uyubuye n'impuzu zanje hanze David Mbarira. ewe uzogaruka Umviriza. Mbira muzimvira mu gihugu. ukabona uzobaze Mbira muzimvira mu gihugu. ugarutse nkanze kumena umutwe wewe uzogaruka Bana ngo moiki. Moiki. ndakumena umutwe Iki. wagisuma Uzamara utajewe. Utukazi kituma yurukarase ndakizi. Ngomara bwawe. ewe Uramusingiza akirabura, wingiza kinzobe, wingiza kibihu bisusu, wingiza uwonze. Nukuri. Iyi ni isi. Cho. Ikidahura n'imisozi. Bwana David Ikidahura n'imisozi. tanga Mbira muzimvira mu gihugu. bwana uzogaruka nga wakitunga wabyivuye uzogaruka nga kumugabo Gabaho. Gabaho. wambwawe ugende wiba ahandi nga kirazira merci Ndagufashe. ndashonje Nyanya. nukuri ndashonje Soka. yo nari nzi ngo ni jeje nyene ngo Nidako. wewe Inde. ugenda n'ibirago ku muntu Wakirofa we. ndetse ikirofa yo ikirofa ni wewe ugenda n'imisambi ku mutwe nawe bakwirukanya ngo wanaco we nzambi kabare nzambi kabare nzambi kabare mukama wanje urambomorera inzu uyo ni inde Kari sava Karen kava Karine Karine wewe ukubita umuryango ukamenga ugomba ukure nzambi kabare ndashaka umubwire itomuka David wanje ndashaka umbwire igituma wirukanye gisuma apana igituma wirukanye David ujya n'igisuma imyaka yose mwabanye yari bwakwibe Kari uvize ndakubwire Karine abantu burya nitunganya imyaka yo kubaho nkuko rero tutanganya imyaka yo kubaho niko tutanganya n'ingufu zo gukunda ndazi yuko umukunda David ndazi ko nawe ashobora kuba gukunda ariko ntahura ikintu kimwe abantu turushanya ingufu zo gukunda jenza mbikabanisha kandi ndagukunde wowe ndagukwe ndagushire mu nzu kirazira kuva gukunda ubu baramunga afite vision yaba umukobwa yaba umuhungu ubu mu gukunda uraba vision turi muri monde numerique ahubwo urasaro oho n'urukundo ruremera n'iby'iwawe ah la la wakoresha nini kunda nzambi kabare hanze inzu y'umuryango w'icuma ari kudirisha ry'icuma iri doni fresh uzubaho neza umvirize ndakubwira utamugarukanye David wanje ngaha nabugenzi bwanje nawe nkeneye David umuntu umenya ntagira n'umuryango ahubwo uwo tubonye ivuga bya gukora David none ko mbona nawe uri mwiza wowe uri muri bakobwa bihebuye nta n'isoni urashobora kwiboma ntiwiboma ku kibambazi mu ijoro ujya David wakunze uzomukura kwiga ujya n'indomboro ya soro okay wakunze ndomboro ya soro nabugenzi bwanje nawe nkeneye uranyumva
banza wicare Yakobo. nicare sanze abantu barundanye mu nzu gutya ngo simba turone ko turi kwicara ni biki Ari ingorane ziri ngaha, banza wicare tuvugane. Nyakubahwa Yakobo. Hari ikibazo gihari. Ujya genda na mushiki wawe Karine. inde ca gifu Ego. Davidi. Yitavye Imana. Ubu rero nico gituma twaje guhoza mushiki wawe yabuze. Ego nico gituma ubona turi ngaha n'umuryango wose n'inshuti. ariho gayotse nico gituma bakuvuga muri quartier kuri umuruti uwishe Davidi Jewe. umufashe Davidi umutangira fara ucuzana ikiriyo ngaha None twaje kuraba mushiki wawe. ndagiwa utitamba namuzabwira nico gifu Davidi weka Noneho yitavye Imana nawe uraruhutse. ndaruhutse ubona kweli ariko nawe iki kintu nacemera no musi ngaha ejo hadi kizo yari wa Yakobo afisi wa Yakobo. haleluya none murozi Kutuka. ayo nayo Achimanaisi. ngo Urugo rwanirura. Ntabwo Yozefu amuroza. Yakobo. Kuko umukozi w'Imana. Yari inshuti cyane. Kuba abantu bose bari ngaha nuko bagukunda. Na mushika wawe afise ababaye. Natwe tuje kukuremesha kugira dusengere urugo rwawe. Tuzokwame mu ingorane imyaka yose. Ndasabye mwe muri ngaha yuko twosengera urugo kugira rubemo amahoro y'Imana. Mana dusenga mana rugira byose. Manura mahoro mwizina ryawe mwami umuhezagire umuterne umuhinkomezi mwizina ryawe urabe mwami bashika amahoro bagiye natwe dushika amahoro niho tugiye n'urugo sigara amahoro mwizina ryawe maze mwami n'umuntu yabuze umwongere intege umuhinkomezi mwizina ryawe papa w'umwijuru mwana ubwira Yozefu nawe muri ngaha naho nyene ni kubera pasteur umubanyi wanje aje gusenga numviye iby'umubanyi nkamubi sivyo ikiriyo kibera ngaho no munsi ejo izobera kwa Yozefu turumvikana izobera kwa Yozefu nakanura mwishi kandi yari umugenzi wa Fafa urakunyagiriza ko nicyo namwishije no mutanziga fara ugira naho kuziga muri quartier yose mvuze nikizobera iwawe ko narakuroga tano ndazi cyo wacho tukugira Yozefu yari umugenzi icyakuza rero musi ndakiza ubiro dutumbera ngaha ndakiza umuntu apfe ari ndumwe abona kari ibyo kumupfunagira ngo bya ukwego utoto ewe uzitame nawe yogana kijya gipfuye kura kasenuka ubandanije ngaha ucucana nawe kwa Yozefu Dawe umuntu ni David. Ariko sinzi ko ari we. Tugende kureba ko ari we. David hari igihe usanga tugende tunyaruka. Mugiye he? Reka kwasa masha. Wewe bana mwitonda hasi. Mu izina ryawe Yesu Kristo
mu izina ry'ubushobozi mu izina ryawe Yesu Kristo turasengeye uno muntu abadayimoni basinzikaje asigaye aryama mu gahinga asigaye arara mu gahinga ne turasabye Mana kugira ngo mugire neza turasabye kugira ngo mukize uyu ni ntama imwe mu zindi mu izina ryawe Yesu Kristo turukanye abadayimoni turukanye ibisigo turukanye impwemu mbi zituma umuntu arara mu gahinga mu izina ryawe Yesu Kristo mu izina ry'ubushobozi mu izina ry'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo turasengeye uno muntu turasengeye uno muntu urakoze Mana data twese mw'ijuru urakoze uri Imana y'ubushobozi urakoze ko wiyerekanye urakoze ko wemeye kumukiza urakoze wa Mana uyu nawe ni ntama imwe mu zindi kumwe wasiga 99 ukaza kurondera imwe yazimiye mu izina rya Yesu Kristo turashimye ukuntu ugiriye umuntu neza turashimye nyakubahwa urakoze urambabazi mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye icyubahiro kibi cyawe Mana urakoze uramugira neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Urasaza cyangwa urasaza nyine urasaza Bwana gusa parfait aruchwa yari parfait France ufise ngora ndakudashaka ndi wanje ndakudashaka ko ishaka ndi wanje ndakukunda ishaka ndi wanje ko ngufashe no kubandi banje nibiki fasha wowe urinda kumva kandi tujana kwa Roger ishaka David wanje yanse wanje
nushimwe n'ijuru n'isi nushimwe kuko wahoye umuntu abadayimoni bari bashingikaje none nyene ijuru n'isi amashimwe aba yawe Mana urakoze nyene ijuru n'isi urakoze mwami w'ijuru n'isi icubahiro kibi cawe mw'izina rya Yesu Kristo amen. Uremera kwakira Yesu n'umukiza nizere guhera uyu munsi byemere ukorera Imana urabona aho Imana igukuye urabyemera dusubiye kugendera mu by'isi saba Imana nayo izokugira neza kandi Imana izoba hagufi yawe. Waberewe kore muri no mese mbona ari sawa Murakoze. ariko rero muri saa 2015 Satani shaka nzobe nagitse ku kazi mbega asubira cyane Kuri mutware wanje aho tugiye mu dukwe nkundira gusa tujyana. saa 40 nzobe nagitse ku kazi nzoba ngiye turavyemeranye sawa. Mutware wanje nyakubahwa pasiteri nawe David na Karine ukuri mu mbabarire burya nasanze amaherezo y'inzira ari mu nzu kandi nasanze ikintu cyose gifite intango n'iherezo ibyo muzakumva byose ni ukuri mu ntawe kandi mu mbabarire. Jewe Koreta nuvuga yuko ndi umugore w'intashima. Jewe Koreta nashatse kongereza urukundo mbabitishije mu nzira itari y'ukuri cyasanganishe n'ibyo nari bukiza.